Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Mwaganema y'Umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rwa Mana Data n'ingabane ya Mutima Mweranda. Mwiriwe neza mwese. Turabahaye mwiriwe na mwebwe dusangiye iki gisabisho muriko muragikurikira ku nsamirizi zanyu, ku bari hano mu gihugu cacu canke no ku bari hanze mu mahanga. Twegera Umukama, niwe yama twitanga mu rukundo akadutumira. Yezu handi haza araza kutubwira yuko ngo ntawe ushobora kumwegera se wiwe atamukwega kweze. Data yadukwega kweze kugira ngo twegere Yezu adufungurire ubuzima bw'Imana muri twebwe. Tubanze rero duce bugufi, dusaba imbabazi z'Imana zidusukure kugira ngo dushobore kwakira inzimano y'Umukama dufise umutima mwiza, umutima ugororotse, kuko bari n'umutima mwiza nibo bashobora kubona Imana. Wovuga ibisabisho birebire ata mutima mwiza ufise, Imana iguma hanze. Kuraho hose umutima wacu wirabujwe n'igicumuro, dusaba Umukama adusubize mu bwiza bwiwe bwo gushobora kumubona. Dusabe. Mukama, twarabononye, inema yawe iratugira beranda. Twarabarushwa, inema yawe iratugira abaherwe. Komeza ibikorwa vyawe kandi ukomeze ingabirano waduhaye, kugira ngo abo wagize intungane mu kwemera bamane ubukomezi butadohoka n'ubunonotsi bw'ingabirano yawe. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wakaba n'Umukama wacu, Imana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri iryo minsi umumarayika w'Umukama yabonekeye Filipo amubwira ati, va hasi umanukane inzira iva i Yerusalemu ija i Gaza, uzoyibona ica mu gahinga. Filipo aragenda, ashitseyo ngo agire atya, abona umunyetiyopiya umwe, umukuru akorera umwamikazi wa Etiyopiya, amurabira itunga ryiwe ryose. Yaravuye gusenga i Yerusalemu, yisubirira iwe agendera ku kigingiri ciwe. Inzira yose yagenda arasoma ivyanditswe n'umuhanuzi Izaya. Muri ico gihe Mutima Mweranda abwira Filipo ati, tera imbere uhagarare imbere ya kirya kigingiri. Filipo aranyanyasa abanga ugutwi wa muntu asoma ivya Izaya, amubaza ati, mbe ubwo ivyo usoma urabitegera? Urundi ati, ntubizirikana ntarose ububisigurira. Araheza yinga Filipo ngo yurire ku kigungiri ciwe babe baragendana. Bimwe yasoma navyo vyari ibi: aho bamujana kumwica yarimumira nk'intama bagiye kuniga, nk'umwagazi w'intama uhungura ubwoya utivuna. Yaricishije bugufi, bamucira urubanza bishakiye. Mbe bane ninde azoyaga icamwamutseko, ko mbona bamukuye ku musozi? Wa muntu yishura Filipo ati, ntabarungire se uwo muhanuzi avuga aha? Mbe niwe yavuga canke niwe yivuga canke
avuga uwundi. Filipo nawe atatangurira kuri ya majambo amusiguje amwigisha inkuru nziza ya Yezu. Bakiri mu nzira baseruka hari amazi, wa muntu abwira Filipo ati, none ko tubonye amazi icyo mbuza kubatizwa niki? Filipo amwishura ati, niba wemera n'umutima wawe wose urashobora kubatizwa. Nawe ati, ndemeye ko Yezu Kristu ari we mwana w'Imana. Buno nyene baca bava kuri cya kigwingwiri bamanuka muri ya mazi. Filipo araheza aramubatiza. Aho baviriye muri ya mazi, umutima w'umukama yaciye anyuruza Filipo, wa muntu ntiyaba akimukubita ijisho, ariko atarashishikara urugendo yuzuye urweze. Nawe Filipo yagiye abona ari muri Azoti, araheza agenda arigisha inkuru nziza mu bisagara byose yacamwo, ahava ashika i Sezariya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwantaramwe, shimagiza Imana yacu. Mwantaramwe, shimagiza Imana yacu, rongorera agahogo muyihaye, niyo yaduhaye amagara idutesha gutsitara. Mwantaramwe, shimagize Imana yacu. Abubaha Imana mwese nimuze mumbize ibyiza yangiriye. Narayiteka mu ndayitakambira, ndayihaya n'ururimi rwanje. Mwantaramwe, shimagiza Imana yacu. Imana nishimagizwe, niyo itirengagije igisabisho canje, ntiyime urukundo imfitiye. Mwantaramwe, shimagize Imana yacu. Yategerezwa kubabara no kuzuka mu bapfuye kugira ngo yinjire mu buninahazwa. Muhorane n'umukama. Inkuru nziza Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Hazwa mukama. Muri jamisi Yezu yabariye abayahudi ati, ntawe ushobora kunyegera data yantumye atamukwega kweze. Nanje nzomuzura ku munsi w'imperuka. Mu bahanuzi handitswe ngo bose bazokwigishwa n'Imana. Uwumvise data wese akakira inyigisho ziwe ni wazi wanje. Niko nta n'umwe yabonye data atari umwe yavuye hafi y'Imana. Uyo Musa niwe yabonye data. Mukuri ndabibabwiye, uwemera arafise ubuzima budahera. Jewe ndi wa mukate w'ubuzima. Basokuru banyu barariye mana mu gahinga bahava barapfa. Uyu niwo mukate wo mwijuru, maze uwuriye ntapfe.
jewe ndi wa mukate muzima wavuye mu ijuru, uri uwo mukate azokwamaho imyaka yose. Vyongeye umukate nzotanga n'umubiri wanje uzanira isi ubuzima. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya dutangarira mu bisomwa vya mbere ingene ububasha bwa mutima mweranda bubandanya butwara inkuru nziza bukayijabutsa bukayishikana mu mihingo myinshi biciye kuri aba bantu Imana kwegeye hafi ya Yezu Kristu, ababigishwa ba mbere babatumwa nkuko tuvyumvise biciye kuri uyu Filipo, uyu mudiakoni. Numwe muri babandi ba mbere batanguye kwakirwa muri Eklezia kugira ngo basukurire abandi, kumwe na nundi twumvise mu misi heze Stefano. Filipo turumvise ingene mutima muhagurukije, ati haguruka ugende, kugira ntimujya mu bucuti bwacu n'Imana. Imana wamumenga iguma iduhagurutsa. Harimwo insiguro ikomeye. Ijambo ry'Imana ntirishobora gutera intambwe abantu badahagurutse, abantu badakenyereye ubwo butumwa. Ndakengurukira cane abatari bake mwahagurutse n'ubu muri Mariaton kugira ngo mujabutse iyindi ntambwe ijambo ry'Imana biciye musamizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Inkuru nziza igenda kuko hagize abahaguruka, kuko bemeye bwa mbere bonyene ikabahagurutsa. Ijambo ry'Imana ntirizoshobora kwama ivyamwa hatagize abumva iryo jwi rya mutima ngo bahaguruke. Ijambo ry'Imana, ivyiza vy'Imana ntibishobora kuboneka igihe hatabonetse abantu bahaguruka. Uko guhaguruka kuri mu buryo bwinshi. Bwa mbere guhaguruka muri wewe ukanka ivyo bintu vyose biza bisinziriza igikorwa c'Imana muri wewe. Ivyo bintu vyose umenga biriko birazimya akabeya ka mutima. Ni ya mico mibi, ni ya migwi mibi, ni za ngeso mbi, ni ivyiyumviro bibi, nibi vyose twumva umenga biraza bigapfukera inema y'Imana, ugasanga tumeze nk'abantu barambaraye basinziriye mu kibi no mu nabi, badashobora kumvikana Imana iguma bahagurutsamwo, bagakanguka bakaba abantu bari debout. Inkuru nziza yamitwagwa n'abantu bakangutse, abantu bahabona mu nema y'Imana, batahabona mu bwishime bw'isi. Ubwo none jewe ndiyumvamwo ubwo buzima bumpagurutse umwanya wose, kuko umwanya wose Imana Yezu niwe agira ati ngo data guma akora. Hariho ikintu Imana iguma ikora mu mpumeko y'ubuzima bwawe. Iyo ukangutse ukumva uti hari porogaramu Imana ihavishikana ko iyi si ubuzima bwanje Imana igize iti va mwitiro, haguruka, hari ikintu tugomba gukora n'uyu munsi. Kumva kuri ku porogaramu yo gutwara ijambo rizanira akanyamuneza abantu. Turumvise yuko uyu muntu ayagiwe na Filipo, uyu musuku w'umwami muri Ethiopia, ingene naho batandukanye na Filipo wasigaranye akanyamuneza kenshi. Kumva yuko ntwaye inkuru nziza izana akanyamuneza mu buzima bw'abantu, kuko nemeye guhaguruka, kuko na nk'ivyo vyose bituma umenga ndicaye ndikinebwe, bituma umenga nguma mba umukristo gusa ugukonsoma amasakramento n'amahostia y'Imana, ariko nahaguruka ngo nkorere umukama, ngo ntware inkuru nziza ku bandi, shira akanyamuneza abandi, kuko Yezu Kristo abakunda, ko ari umukama wabo, kandi ko ashaka kubaho ubuzima bw'Imana muri bo. Inkuru nziza rero irateye intambwe, ntiri kwivugirwa mu masengero. Ubu
ubu yaravuye mu masengero iramanuka mu buzima bw'abantu. Twarumvise kuri Stefano Mweranda ingene inkuru nziza yagiye mu marigara y'abantu, yagiye aho abantu bakoranira. Stefano akaza arinjira aho abantu bakoraniye akabaganiriza, bamwe mbere akanabahaririza. Inkuru nziza ikinjira ahantu abantu bose bakoraniye, kumva yuko hajya dukoranira hamwe n'abandi tuhatwaye ijambo ry'Imana. Atari uko ucushika wiyemeza uti icara ndababwira ijambo ry'Imana, oya, mugabo muri wowe mu bigusokorokamwo byose ukumva ko hari ikiriko kiragukoresha ubwo bubasha bw'Imana, uwo mutima w'Imana. Mu kiyago buke buke ukaza wumva ijambo ryukurutse rifatiye kuri ibyo nyine muri ko murayaga murimwo. Kumva yuko naho wowe uri hajya kwa Gerard musangira agacupa n'undi, ko hariho wewe waruzuwe na mutima, hariho ijambo rikugenza. Ego ntugenzwa nogira nti n'umwambiro w'agacupa. Umwambiro w'agacupa uraherekeza irindi jambo rikomeye, ugenzwa n'irindi jambo. Cyo gituma udafata agacupa kugafata gusa, cyangwa utaja mu kiyago n'abandi ku kiyago gusa, ariko urazi yuko uri umugisha uzanye ubuzima bw'Imana mu bandi. Ijambo ry'Imana ubu rirateye indi ntambwe, rirashitse riri mu mayira y'ubuzima bw'abantu. Filipo asanze uyu muntu ku kayira kiwe ariko aragenda, hamwura n'umuntu muganira. Ijambo ry'Imana yashitse mu mayira, ariko kandi sinzi ko mubitangarira, aha nibwo bwa mbere ijambo ry'Imana ryari rije iwacu muri Afurika. Rihera hariya muri Sudani y'Epfo gose, hamwe ku ruzi rwa Nile, muri Ethiopia riramanuka. Ijambo ry'Imana rije iwacu muri Afurika. Mbega wewe uratora neza ingene ijambo ry'Imana umunsi urizina ryigeze kugushikira, ukumva umuntu akuyagiye bikagushikura ugaca utangura kunga ubucuti na Yezu Kristo. Ijambo ry'Imana rikazanana mu mayira asanzwe y'ubuzima bw'abantu, riragiye gushika mu bwami bwo muri Sudani y'Epfo, rizofata yandi mayira. Uyu muntu uyu musuku w'umwami wo muri Ethiopia, umwamikazi wo muri Ethiopia, azorishikana ibwami, riheze rize rirafata amayira gutyo buke buke, ritebe rishike kure. Tugire Kristo. Turumva ingene Filipo arimuha mu kiyago gisanzwe, bivuga yuko uyu muntu nawe nyine aritwaye mu bintu bikenya yamuyagiye, nawe azoridomeka muri ibyo bikenya amaze kumenya. Hari abantu twama twibaza yuko twomenyesha inkuru nziza ari uko turinze kumenya ibihanitse byinshi byose. Niko kandi kumenyesha inkuru nziza biradusaba yuko natwe tuguma nogira nti turondera kumenya bisumbirije, tukiforma mu kumenya ijambo ry'Imana, mu kumenya ivy'Imana. Ariko ivyo bikenya umaze kuronka, menya kuyagira abandi, menya kuzatsurira abandi. Muri ubwo buto bwawe, muri ivyo bikenya ufise, muri iyo situation urimwo nyene y'ubuzima, ivyo nyene ugezemo, Imana irashobora kugwiriza akanyamuneza abandi mu kubamenyesha urukundo rwayo, igakora ibitangaza byo gukura abantu mu mwijima ikabashira mu muco w'urukundo rwayo. Ijambo ry'Imana nk'uko twabivuze rihera mu bibazo by'ubuzima. Murumvise ingene uyu musuku w'umwamikazi muri Ethiopia yariko arasoma ibya Isaya, yariko arasoma na cane bimwe duheruka gusoma, vy'umusuku w'umukama ababara kubw'akarenganyo k'abantu. Akabaza ati mbega none uyu niwe yivuga canke avuga uwundi muntu? Filipo akamusigura akamwereka yuko ari Yezu Kristo. Nagomba mu gufatira kuri ico kibazo, uru musuku w'umwamikazi
wo muri Ethiopia mubaza, kugira ngo tubone kungene vy'ukuri burya inkuru nziza iraza neza igihe ihereye mu bibazo by'ubuzima bwacu. Ntidutinye kubaza ijambo ry'Imana ibibazo by'ubuzima bwacu, kuko Imana ishaka gukiza ubwo buzima nyene uri uyu munsi. Hariho benshi bibaza yuko umenga kuyaga n'Imana, kunga ubucuti n'Imana ni ukuvuga gusa bya bisabisho urutonde rwanditswe bigahera hanze y'ubuzima bwawe. Bazi Imana, fata umwanya winjire mu gisabisho n'umukamu yage n'Imana mu ijambo ry'Imana. Yezu arabona ibibazo ufise mu buzima bwawe, ibibazo bikuremereye, ibibazo by'ubuzima. Murumva uyu musuku aramubaza kuko bimunanira kumva igituma uwo mwana w'Imana, uwo musuku w'intungane ashobora guheza ubuzima bwe nk'uko umenga buhereye mu karenganyo, kuko agirirwa nabi kandi ariko agira neza, kuko yicwa aho ubusa. Filipo akamwereka toya, ntibyahereye ngaho, ni muzima, yarazutse mu bapfuye. Ngiyi inkuru nziza yuko naho wowe uri mu bibazo bikuremereye, bigucisha ahantu hagoye, ko ibyo atari iryo jambo rya nyuma ku buzima bwawe, ko urimo ukabandanya urugendo uzi neza yuko niwabisangira n'umukama uyo yemeye kuza ku mayira y'ubuzima bw'abantu akaba umwe muri twebwe, ko nawe azotwara ubuzima bwawe muri urwo rugendo agateba bushikana mwizuka. Ugaheza ukumva yuko icyo kibazo ushobora kugira igihe ubonye umuntu arenganijwe, akicwa cyangwa akagirirwa nabi kandi yari intungane, yari umuntu arondera icyiza, bigaheza bikakubera nawe ikibazo cy'uko uheza ukagira uti nanje kugira ngo simbandanye songa uyu mwana w'Imana, niyame kurenganya abandi, niyame guhonyora abandi, niyame kujaniranya abandi. Kuko burya iki kibazo cy'umusuku w'umukama yicwa kubera akarenganyo k'abantu ni kibazo kuri umwe wese. Jewe nkora iki kugira ngo ako karenganyo kabandanya kababaza umwana w'Imana Yesu Kristo, kabandanya kababaza abana b'Imana uyu munsi, ko kohera inkuru nziza igahera mu buzima bwacu, muri ivyo bibazo by'ubuzima bwacu. Tusaba rero umukama kugira ngo natwe abandanye aturonsa mutima wiwe muri iyi nzimano nyene y'Ukaristiya, kuko Yesu agize ati nguwo mfungura arafise uyu munsi w'ubuzima bwiwe, ubuzima budahera. Ubuzima budahera ni ukuronka ubwo bubasha bwa mutima adatsindwa, mutima aguma dusubiza ireme, akadusubiza ubukomezi bw'imbere, tukumva yuko naho twoba turiko duca mu bibazo by'ubuzima turafise ijambo duhagaze ko ridashobora gutsindwa n'amahindagu y'isi. Mutima adukomeze, twumve yuko n'igihe tuvuye hano aho duhonyora hose turimwo ubuzima bw'Imana, turimwo umutima w'Imana, turimwo inkuru nziza y'Imana. Duheze tube twese ba nkuru nziza iwacu.